nkihumeka nyene cashimira Imana yo mwijuru ko niyo yanzigamye naho ubona harimo umwe agwaye umbwira murabona umwe aragwaye undi arakwenga murumva ukuntu keko karanihanga aha byose nyene ndabishimira Imana kuko niyo izi vyaba kugeza na bugingo n'ubu no kuvuga ico nsaba n'ubufasha kuri leta yacu leta mvyeyi leta nkozi kugira ngo nk'abatwara igihugu bashobore gushika ngaha barabe uko ikibazo kimeze hama bashobore kuntabariza hanze kugira ngo abana bashobore kubakora ico nico nsaba rumva rero bisaba nyene abagira neza ntasaba nyene abajejwe agateka k'abana ntasaba nyene nyakubaha umukuru w'igihugu yorungika ntintumwa zigashika ahantu yeme zikangarukira koko ni muri leta mvyeyi leta nkozi nanje ndi umuvyeyi kugira ngo banshikeko barabe kino kibazo aho bokinshikanira yuko vyokunda nico nsaba nyene bumve kabisa akakamo bumve umubabaro kuko abana n'ab'igihugu ntibakirabi wanje barabi wanje bakiri mu nda kuko ari je nabagendana Hello guys, bakunzi ba Ashari TV ndabaramukije nkaba ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye makuru no munsi tukaba twagendeye ku bitaro kuri wa Karede no munsi nho turi ntibave batangara ati mbega bagiye gukora yiki canke bari mu biki tukaba twaronsa makuru yuko ari umumama umuvyeyi yibarutse abana babiri bafatanye Amahasa avutse afatanye kandi ivyo turabizi ko tutabimenyereye mu Burundi none tugiye kubabaza turinganye twamaze kuhishikira tugiye kumva mbega vyagenze gute mbega hasabwa iki kugira umwana ashobora kugira amahoro ashobora kwidegemvya bakaba babiri batandukanye mwe mu bane natwe twahigereye mudukurikirane cyane mufite subscribe share like kugira ngo ibintu bigende neza bakunzi ba Ashari TV murabona yuko twamaze kuhashika umuvyeyi mwamaze kumubona no muvyeyi yashoboye kugira ingorane akavyara abana bashobora kuba bafatanye sinzi ko murabibona neza ukuntu bimeze rero twashaka kumubaza ukuntu yiyumva muri kanya ndakuramukije muvyeyi n'amahoro ku mazina yose mwamwitwa bande kazina jewe nditwa Bucumi Kosesa abamba mu ntara ya Ruyigi komine Ruyigi professor Ruyigi mutumba Ruyigi rare gatsimbira Kinyakabanda Ruyigi niho wavuje kuvyara canke warusanzwe bino oya aba bana je nabi barukiye kuri hopitale yo mu Ruyigi nyene hano twibarukira wabibarukiye mu Ruyigi hama bice bigenda gute je bimaze kubibaruka nyene mu Ruyigi baciye banzana ngaha ku wa Karede i Bujumbura abana bavutse ku munsi wa kangahe abana bavutse itariki 26 z'ukwezi kwa 11 hana aho baciye bahanshikana ku itariki 20 nyene n'indwi haheze umunsi umwe nyene z'ukwa 11 niho baca ambulance yo mu ntara y'iwacu cishikana ngaha na dogiteri nyene yamvyajije aba bana bisigara ko bavutse mu kwa 11 ubu bashaka ko bafise amezi nkangahe bamaze amezi 5 batangwe kwezi kugira gatandatu none muvyeyi ndakubaze ibi bintu tubimenyereye cyane mu gihugu c'u Burundi tubimenyereye hanze wimvise gute umaze kumva yuko uwavye Amahasa akabafatanye jewe nyene ntaco navyumvisemo kuko nyene bamaze kumbwira yuko babankuyemo bafatanye nkaba mbona n'iminsi nyene nari imaze ntaco navyumvemo kuko nabonye tikondoko y'ubuzima ati naba bana Imana izobarokora kugeza na bugingo n'umwe mu kuvyara byo vyarakugoye vyarangwe nyene kuko iyi nda nayimaze kwindwi n'iminsi 2 bibaza nza kuvyara neza ariko biranka mba mu ndatakamba rero ndisabira cesarienne hanyuma maze kunkora bace basanga abana bameze uko iyo ndwi n'iminsi 2 wamaze wari kubise nyene ego guko nahashitse ku itariki 20 z'ukwa 11 ku mugoroba nta 12 yacambwira ndaza kuvyara mu ijoro ariko urumva yuko uva ku izo tariki 20 bagiye kunkora ku itariki 26 ca wumva nyene imisi 6 nyene yari irenze none nk'ubu ubonye ukuntu buryo abana bawe bameze n'ukuntu bavutse ni giki kuno mwanya wo gushimira Imana kuba bakiriho jewe shimira Imana yo mwijuru kuba bamaze amezi 9 bari mu nda yiwanje kugeza iyo umva iyo misi nabamaranye bari ndi kubise ariko Imana ikabazigama bakankora bakabankura muhogeza ku itariki ya 30
nkihumeka nyene cashimira Imana yo mwijuru ko niyo yanzigamye naho ubona harimo umwe agwaye ngira murabona umwe aragwaye undi arakonga murumva ukuntu kayiko karanihanga aha byose nyene ndabishimira Imana kuko niyo izi vyaba kugeza na bugingo n'ubu. none ko bafatanye ucumenya ngo ni butoyi ninde cyangwa bukuru ninde? Jewe ivyo nyene mbona nyene ati bose n'abana mugani biragaragara kuko harimo ubona kaguma gahemagirika akaguma kagwara kandi iyo hageze konka bariko bararira bose ubona gato gato gaca kihangana gacaho nka uyu ubona munini gaca rero bigaragara yuko uyu ari we yoba ari muto ari bukuru uyu nawe ari mutoya urabiye ku bimenyetso byo kwihangana. Donc uwo kugira umenye yuko ari mutoya canke ari mukuru ubona kubimenyetso byo kwihangana kuko abakuru ari bo bama bihangana imisi yose. Yego bama bahebera batonya babo. Kandi nabaje kunsuhuza nyene keshi bavyeyi Amahasa avuga yuko bukuru aguma yihanganira butoya. None muvyeyi ni giki ubona kuva ukiri mu ruyigi kuva ukiri mu ruyigi nta consequence wabona ati je none ko mvyaye abana bafatanye nta ngaruka zohava zihaba? Ivyo byose ntabyo wiyumviye? Jewe ivyo ntabyo niyumviye kuko dushitse mu nzira na dogiteri wacu yavuze ati none ngaha urazanye 500 yo kuba aba bana bo bavura jere naza niyumvira yuko abana bavura kuri gusa hanyuma rero dushitse ngaha bacavuga yuko abana ikibazo cabo sinzi umugira neza aciye ndihira amafaranga 500 ndoshabajana mu cuma bita sekanere muri kira baca basanga aba bana ngo igitigu cabo kirafatanye naho nyene baje kubimbwira ntibyanciye ivutu ndavuze ati Imana yo mwijuru yabaremye ntizobazigama hanyuma rero maze nyene gushika kwisaha jewe nari merewe nabi baramvuye ngira ubu murabona yuko nkomeye nahandi amaboko yaravyimbye amaguru yari yaravyimbye ntivyari vyoroshe kabisa no gufungura barantamika hariho geze uyu munsi ngira musanze nyene nkomeye ngira mwabonye nyene uko fise amagara meza urumva ivyo byose shimira Imana yo mwijuru yagerageje kumba hafi ngira murabona yuko nivyo gufungura mu ntara y'Uruyigi n'urugendo rurerure ariko Imana yo mwijuru zirakoresha abantu bakatuzanira ibitetse canke ikiro c'umuceri hama gaca tugenda mu isoko tukagura kunyu n'utuvuta nyene n'udutoro turengarenga n'utundi tuboga nyene ngira abana nyene baronka hama n'abagira neza akaza baraza ntuza n'igikopo c'amata ntaca ndabahereza nyene tukaba tubayeho uko oya abaganga batubwiye yuko iki kibazo cari ico umukenyezi w'umukuru w'igihugu ahari ntamo yohashika iki kibazo ni wamenya iyo coshika urumva rero mu Burundi bavuze yuko bidashoboka barabajije hose ntigikunda ati mpaka ni kubajana mu bihugu byo hanze hanyene ngo masenga mbwira Imana ati yandika ama message ku buhinga bw'abaganga bari mu bihugu bitandukanye kugira ngo bumve yuko akamo ibi bintu bo bishobora kugira ngo abana banje batandukane uko nyene ngira murabona ntuyu nyene kuntu aremvye aha n'umubabaro kubona umwe aremvye uwundi nawe akomeye ari babiri bafatanye nyene habica bingora nyene aha nivyoroshe kabisa. None kubwa mbere mu ruyigi bagusavye ayo maragira ku 500 bo bagira kugira ngo bayakoze iki? Bambwira yuko no bana nje ndayitwaje kugira baze gupima babana bambwira yuko ndoba nje ndayitwaje nanje atamahera narifise nyene guko witeguriye kuvyara ibintu za kubirondera ruko abantu babona ngaha rero mu migenzo y'iwacu mu Kirundi ibya nkene kuza kubigura ruko abantu babonye ayo mahera bayambwira ko ndoba ndayazanye kuko amasekanere azimvye nico gituma dogiteri yambwira yuko amahera noba nje ndayazanye. Je nibaza yuko ikibazo cabo kizorangirira ngaha nyene ahi Bujumbura ku wa Karede ariko urumva yuko bitabaye bigishoboka ari kuja mu bindi bihugu byo hanze nanje ndi ntaho nikora iyo tike yo kurira indege niyo notera nja ntaho nzi urumva rero bisaba nyene abagira neza ntasaba nyene abajejwe gateka k'abana ntasaba nyene nyakubaha mukuru w'igihugu yorungika ntintumwa zigashika ahantu yemeze kangarukira koko ni muri leta mvyeyi leta nkozi nanje ndumuvyeyi kugira ngo banshikeko barabe kino kibazo aho bokinshikanira yuko byokunda nico saba nyene bumve kabisa akakamo bumve umubabaro uko ababana nabi gihugu
ntibakiraba iwanje, barabi iwanje bakiri mu nda kuko ari je nabagendana, ariko ubu nab'igihugu murabona yuko na papa wabo nyene ubu turi kumwe ngaha, abandi bana nyene twasize muhira 3 n'abanyeshure, utundi nyene 2 twirirwa muhira dukurikirwa n'aba, umva yuko nyene ibintu ari tera kigonga, abana n'aba 6. irya mbere mu muryango wanyu bibaye. Yego. None ngaha kuri wakareda abaganga bavuze yuko vyokunda kugira ngo abana bashobore kwidegemvya ari umwe kumva babe babiri bashobore kubavura, bavuze yuko vyogenda gute, bisahasaba iki? Hasaba ubufasha bwo kubajana mu bihugu vyo hanze, naho nyene urumva aho bikigoreye nta vuriro bararonka ngo nshikanako, ntuko bankuye mu Ruyigi bakavuga ati tukujanye ku wakarede, bisaba nuko ari nta muganga abonetse muri Kenya canke mu Bufaransa canke mu Buhindi, ari uko mva ngaha nyene shikira aho hantu boba bateguye ku ivyo bitaro, ariko ni nk'ubu ntaraboneka, jewe rero ikibituma ntaco nomenya. Gushika no santara ntiharaboneka igihugu abana boshobora kuja kuvurizwamo. Jewe nta urambwira yuko habonetse, ndose nyene uwumpa two kurya nyene ca nsinzira ntarindira bukeye ko buca nyene, n'uyu mwana wanje ngira nyene murumva nyene ngaha ashana ivyo. Uyu mukuru nyene agwaye, abaganga ko bamufashe iki? Jewe abaganga ntaco bafasha kuko ivyo bapimye basanga umwana hema neza mu bihimba vyo mu nda, basanga hema neza, akabapima agasanga barakomena, baca bavuga ati none tugufashe iki, ibisigaye ko ataco twobikorako tugufashe iki? Ntaco nyene ubona bohindurako, ntaco bohinduraho ko ntavyo bashoboye, kurumva ingwara iri imbere batabatandukanije ntayo boshobora kubona. Barapima ubushuhe ho bagerageza, ho bagerageza kabisa, baragerageza guma ibipimo bakurakuranwa, ariko ingwara ntayo babona. Ingwara rena nuko nyene ubona bafatanye, bararushanya, bisaba abahinga bo bafatanura bakabona uburushe uwariwe, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ndakuramukije cyane papa w'umwana. Naye ndabaramukije. Ubu uri umuntu uvuga ati umugabo umufasha w'umugore wawe. Yego, n'umugore wanje. Umugore wawe nkaba mufise abana bangahe? Dufise abana 6, aba bagira 7. Aba bagira 7. Wakiriye gute nka papa w'abana ubonye abana bameze uko? Je navyakiriye neza kuko umugisha wose utangwa n'Imana. None nta kuntu wiyumvise uvuga ati abana ko bavutse bafatanye natwe mu muryango wacu, ugasanga kuri basokuruza atavyo mumenyereye, canke umuryango wawe uvyakira gute? Uvyakira neza kuko urumva bavuga ati none ko vyashitse tuvyakira neza, twitege ko Imana ishobora gukora umwanya n'umwanya kugira batandukanye. Nimwibaze yuko vyoba ari ibintu vy'uburozi canke ibintu be n'ivyo nyene vy'amangitengete hariya bo barashatse barabakoresheje byo navuga ameze. Oya Imana iri mu kwigomba, nimenya uko yabaremye kandi nimenya nuko bazobaho. Yego. None nka pa umwana novuga ati usaba iki, kuko nufise ijambo rikuru ku muryango wawe, usaba iki kugira ngo abana bashobore kumererwa neza? No kuvuga ico nsaba n'ubufasha kuri leta yacu, leta mvyeyi, leta nkozi, kugira ngo nk'abatwara igihugu bashobore gushika ngaha barabe uko ikibazo kimeze, hama bashobore kuntabariza hanze kugira ngo abana bashobore kubakora. Ico nico nsaba. Abana bafise amezi ashika kuri 5, kandi umwe mukuru nyene akabatonka neza, canke wowe wibaza ko biva kuki? Nibaza ko biva kubera bafatanye, urumva nyene abantu bafatanye ntabura utuntu usanga basangije, nico bivako binatuma atonka neza. Mugabo umuntu yarose nk'umufasha karonka uduta, aragerageza kuzaramuha kandi nibera aronka bukebuke. Ibera aronka bukebuke, mumva musaba yuko aboza barabafasha mu mwanya bataramenya yuko bataraba hati iki gihugu nico umwana akwiye kuja kwivurizwamwo, ko hoho babimenye cyo babasana amafaranga. Hari igiti gica amafaranga ho barigeze kubabarira? Oya, ntibarakitubwira ko ntiharabona iki gihugu bo batwaramwo. Twizeye nka leta nkozi, leta mvyeyi yuko kibonetse, twizeye yuko yamaze gushika ngaha bora uko ntibabigenza bakabatwara. Ego. Ubufasha bwa mbere twe tubona yuko bokora uko abantu boba bafise umutima w'urukundo canke abaganga, ku buryo boshobora kumenya igihugu umwana yashobora kwivurizamo. Nubwo ubwo ari Buhindi, ko tumenyere mu Buhindi, nubwo bari Buhindi, Ubushinwa canke ngaha muri Afrika, hari igihugu gishoboye kuvuza abana. Nimba hariho n'uruka dukurikirana, ko turazi ko mudukurikirana cyane kandi mutwitwararitse, nimba hariho umuganga iyo bakozweko no kubona abana bameze uko, azi ko ashobora kugira ico akozeko, turasavye
nk'abakunzi ba Shari TV mudukurikirana ko umwana mugira ico mumufashije kuba bari ngaha naho mu Burundi kuko ntituramenya ati igihugu niki ngo dusabwa amafaranga ngano ku ntavyo nakimwe baramenya ariko boshobora guterera mu buryo bw'amafaranga kugira bashobore kubaho kuko urumva ko bavuye Ruyigi umuvyeyi araha bose baraha kandi afise n'abandi bana mushobora guterera niki kiwosaba uno mwanya nino saha bobafasha kuko ntiharamenyekanya igihugu ico boja kuvuniguzwamo ico dusaba ni nk'umuntu kuko ngaha uraza ubuzima bw'ini Bujumbura uva ruguru biragoye ni nka agafashanyo nka kuturibwa uduta tw'abana yego ka urabona ni mu minsi barashobora kunywa nakabuyi kuko bariko baragera amezi yo kunywa kabuyi afise akabuyi akatuzanira kugira turabe ukuntu abana babarabayeho neza noneho nta kintu kindi naye mata gusa banwa nta kindi n'amaberebere nta kindi kintu murashobora kubahana nk'ivyamwa ibiki ko bageze mu mezi yo kurya mu minsi tarambiranye baratangura kurya ivyamwa yego bakunzi ba Shari TV murabona yuko ibintu bigeze kure novuga ati je no bifata nk'isi kwigeze kure sinzi murabona ko hari ingorane nyinshi zihari mu gihugu kandi hari ubufasha bwinshi bukenewe avuze yuko mu minsi iri imbere hategezwa kuba bafise ivyo bashobora kuba bafungura nk'ivyamwa ejo bazova ku vyamwa baje ku bindi turabasavye nk'abakunzi ba Shari TV mudukurikirana mushobore kubafasha murakoze